Derek wayo aka Bwana onke assalamu alaikum kubaza ico bivuga umuziki je nabonye ko intambara yato igwana gutyo hazi kwa dafisa amagara uri out of game babona kuri gifu imagine guy bakakwima nagafu wenyene hubugunge bukakumara nkakakati kuma hama kakisenyema big up kuwarenye microphone umvikana kuri radio TV na telephone yes Bwana on come on name. Hello guys, umeze neza cyane zo komeza cyane www.blacktv.com izagwa tuza Facebook rije gimwe uyu munsi turi mu isite y'abaraperi isite ba gangster n'abageto niko biyita abantu benshi batandukanye bakunze kugira umudi wa hip hop. Ino munsi reka tumwakira umutumire wacu atubwira vyinshi ariko ni ibintu biko baravuga bitrendinga atandukanye majo sosho atandukanye byamvuzwe ko nawe nyene nje tutegekanije kuduha muri no minsi reka tumwakira tubwire vyinshi bro vip. Safi meze neza ni bon cyane turagiye baraperi sa bakira bara twagiye yo Derek wayo aka Bwana onke assalamu alaikum kubaza ico bivuga umuziki je nabonye ko intambara yato igwana gutyo hazi kwa dafisa amagara uri out of game babona kuri gifu imagine guy bakakwima nagafu wenyene hubugunge bukakumara nkakakati kuma hama kakisenyema big up kuwarenye microphone umvikana kuri radio TV na telephone yes Bwana on come on name radio na TV barumvikana barumvikana kuri televiziyo arakura bahemuka kumva koko irasohora amajina yiko ego karibu sana muri Black TV merci sana Abandi ego ni gambere muri Black TV great karibu kandi bakuza Black TV babwira ikintu kimwe ikintu nababwira nuko Bwana onka aka Eric wayo ndahari kandi nje n'inguvu nyinshi uno mwaka wa 2020 kwaki Bwana onka Bwana onka nigeze na giwanje nitwa Bwana onka nduwayo Eric ego Bwana nza ya vrai ego Bwana onka nduwayo Eric. Okay great. Ino munsi uri umusazo muraperi kandi maze igihe warigize kuburiri mu mabiheba. Chakumbwira collage hagati yawe na Kajeta. Kajeta ni kundi yigeze kuba irikorerwa mu Kanyosha no mu Kabezi hanyuma narigeze no kuba ndayirimwo igihe gito cyane ego niko novuga. Mu bantu bigeze kurongora Kajeta niwo novuga kanini imba ntihenze sinzi ngira wabiza mu bamwe bamenyereye Fabelove yigeze kuvuga amajambo atandukanye avuga kuri wewe kuri kinebwe te kurakora neza bimeze gute umuziki wacu nawe hebra uhagarika kugarutsa ubu byagenze kugira impamvu yakuvuze kuri kinebwe bon Fabelove n'umuntu tuzinanye cyane imyaka myinshi yaheze tuzinanye hanyuma aranzi ko ndumuririmbyi kandi umuraperi mwiza umwanditsi hanyuma rero ku buryo we abandi Nagiye n'umuziki game nanje ndava muri game gatoyi kubera ibintu by'ubuzima urazi ko bigorana nakajya higa gutaratazi rero akavuga ati byo byose umuntu uko atakiboneka byagenze gute hanyuma tukamugaba twama en contact tuganira gute bo hanyuma umunsi mwe turahura turaganira hari kuri DFTV tuganira avuga ati on ka vraiment ndamwemera ni rapper mwiza ariko ni kinebwe ni juste kubera ko yamaze iminsi atabona cyangwa atanyumva mu ndirimbo zitandukanye ariko Paul mama namubwira yuko siwe gusa n'abandi nababwira yuko Bwana on ka hari kandi n'inguvu nshasha nkawe nk'umuntu nka Fabelove bivuze nka wewe mwigeze kwa muri Kajeta ngo mutsinzi iko mwabaye ico gihe wari uri ariko ndibaza umuntu muze kuva kera ibintu bivuze nka na Fabelove akavuga ati uri kinebwe uwavyakirebe bon chambe novuga yuko muri Kajeta cyane twatumenyana n'umuntu witwa Libat bakorana nawe nyine kana na Kajeta kubera bari bageze kuba bafise umugwi witwa Serious Niggas hanyuma rero Fabelove babivuga urazi ko Fabelove icyari cyo uno munsi n'uruhara afise mu muzika ariko arakora kubivuga peut-être ni yari cyo no kwita clin d'œil kugira anyancourage kugira ngo mbandanye game yego je niyo sense ndabiha urareba kuri kinebwe nawe sans kinebwe muri musique peut-être bon yo yabivuze ko kubera ko atazi impamvu na disparaissije gatoyi muri game nzari impamvu z'ubuzima zari impamvu zo kwitegura neza kugira ngo nze meze neza ntibwari ubunebwe gusa abatabizi naronse umwanya kubasigurira niko bashaka kubyita ariko ndahari kigihe namaje kukicura gatoyi kugira ngo manze ntegure ibindi bintu kubera apart y'umuziki babona nkayi wacu muziki ukoze umuziki wenyine biragura kugira wigaburira ukitangura ifarere ko ntegura karere hama nkaza muri game ndi stable rero icyo gihe kubera ko yabonye ati atariho ndi ntamenye raison zitatuma atariho bandi acayibaza ko peut-être ko bwari ubunebwe mugabo novuga ko atari ubunebwe ariko kandi ni byiza kunyereka yuko
anyitayeho canke anyumviriza canke anyankoraja navyo nyine ni vyiza. Ubwiye gukora ikirere kugira ngo ubona bive mu nzira. Ibintu ngiye gukora icyambere nuko vuba cyane muri la semaine prochaine nka lundi mardi ndashobora gusora track ya mbere ya yindi rasohoka baziko twihaye ikiringo cy'imisi 60 indirimbo isohoka ego ubu rero lundi mardi indirimbo irasohoka hanyuma isohoka abantu basire bayumve bazo bushize ko n'abari kuri yitwa niho twakuriye ubu rero inyuma y'iyo n'izindi hanyuma n'amasanamu mu misi za abantu bagiye ubwoba niyo twakuriye ni kwawe canke ni ya ni ding ni projet ya ding mugabo Bwana oneka yagarutsemo nk'umuntu bakorana uno munsi na ding urazi ko ding dang ari novuga ari umuntu ampagarikiye muri ibintu bikorwa byose niko ndakora ego cyo mfana na ding byose ding no wena kazuba mufana bo cyambere novuga ding nuko ding n'umuntu tuzinanye kuva 2013 twicaranye ku ntebe y'ishuri twagenanye n'umubro wiwanje hanyuma kandi arajua le rôle y'umuntu y'oriente ibintu bya muri musique hanyuma akanyereka byinshi haba ku sponsoringa managinga ibintu byinshi rero bakwe ko dinga ari byinshi kuri jewe yego nibo manager wawe rero majama reka tubyite ukwego nivyo mardi yasohotse indirimbo izo sohoka kuri kwavuze ni audio video canke tuyitege gute zo na video canke zero video gusa bon audio izo sohoka mardi hanyuma video nibaza yuko un peu tard has miss mikire gusa izo isohoka ariko byose nibaza ko twe ntitupfa gukora ivyo tukoze turashira ku rutonde nibaza yuko mu rutonde rukurikira izo video ishobora kuzosohoka ariko byose ni kubipanga kandi ego je ndakureke iyo mardi nyene nzoze ndakura tukora nawe twumva indimo ngene meze since mvuga ndayitapa ngo izo iryoshye meze gute zo kure tweje uba yamaze gusohoka je nibaza ko atakibazo hanyuma kandi uravye ukuntu peut-être ushaka kuba uranyumvise ejo canke hirya yejo nibaza yuko bidashaka kuguha icyumviro cyo kwimvira ko ishobora kubimeze nabi dutse telefone bimeze neza kandi azi ko abantu benshi bazoyishima kwa Amiri Pro basuye kwa Kora oya ariko kwa Kora niswana ko twavanye turashaka kuzokorana muri kazozo ko aguma ari producteur twemera wemera kandi impamaze y'umwaka bon biga zari raisons ziwiwe kubera yarabuze umwanya ariko turabitahura umwanya warishama birashika urumva umwanya ni ikintu umwaka wose muti abandi wora marumwa sinzi izi tubwiye yuko tubwiye ko atakini impamvu zatumye ko ya umwanya ari we yabuze kugira ayikosora kandi ntutinye kamera je ndabizi oya uzuwazi kwabaye kubura umwanya niko yabivuze kandi nibaza yuko ari wavyivugiye biba byiza cyane gusumba no kuvyemera yego okay ndakwifuriza ibikorwa byiza mbese ndimo je ndayitekerezo ryawe yishe ego mugira ibihe byiza mardi au plus tard muzoyumva hanyuma nibaza ko commentaire yanyu azobakenewe cyane kugira ngo abantu bashe kumva ukuntu bimeze thank you so much thank you too